ni muri iyo ntumbero nyene yo kwisabira Chorale Cœur d'Ange irangura ubutumwa bwo kuririmbira Imana muri Paroisse Umwungere Mwiza ya Shatanya iriko irasozera ku kwezi kwahariwe kumenyesha inkuru nziza, ikisabira kugira ngo ikitura Muvyeyi Bikira Mariya kugira ngo abandanye dukandira kugira ngo Chorale yacu Cœur d'Ange ibandanye ikomera mu butumwa bwo kuririmbira Imana. Umukuru wa Chorale Cœur d'Ange akaba asubiye kwibutsa abo bose bashaka kwinjira muri Chorale kugira ngo baze dufashanye ubutumwa bwo kuririmbira Imana. Muvyeyi Bikira Mariya abandanye dukandira kumwe na Chorale Cœur d'Ange. Augustino Mweranda kandi yaratwibutsa yuko burya iyo umuririmbyi aririmbye neza abasenze kabiri. None kaze mwese muri benshi kugira ngo dufashanye ubutumwa bwo kuririmbira Imana kumwe na Chorale Cœur d'Ange irangura ubutumwa muri Paroisse Umwungere Mwiza yo mw'Ishatanya. Murakoze cyane, kaze tubifurije kuza muri benshi, tuzobakirana ubweze muri Chorale Cœur d'Ange. Muvyeyi Bikira Mariya wazigamye ibanga, dufashe natwe tuzigame iryacu. Muvyeyi Bikira Mariya wazigamye ibanga, dufashe natwe tuzigame iryacu.